Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icageze ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tuvuga ku ijambo rivuga ngo hari ubushobozi mu izina rya Yesu. Dusomye muri Yohana igice cya 14 tugahera ku murongo wa 13 tukageza ku murongo wa 14, haravuga ngo nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi ico muzosaba cose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Imana ishimwe. Muri aya majambo Yesu ariko aguha wewe na jewe, aduha uburenganzira bwo gukoresha izina ryiwe. Izina ryiwe atwemereye, ijambo ryiwe ritwemereye kurikoresha mu buryo butandukanye. Aratwemereye kurikoresha mu kwirukana impwemu mbi, aratwemereye kurikoresha mu gusengera abagwayi, aratwemereye kurikoresha mu gukiza ingwara, aratwemereye kurikoresha mu gusekana n'inkomezi z'umwijima zose mu madomene yose, kandi tukanesha, tukaba abantu banesha. Imana nihabwe icubahiro. Kandi muri Yohana mu gice cya 16 umurongo wa 23 n'uwa 24 haravuga ngo, kandi kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Ni Yesu Kristo ubwe ariko aravuga. Nukuri ndababwire, nihagira ico musaba Data cose azokibaha mu izina ryanje. Arakomeza aravuga ati, kugeza ubu ntaco mwasavye mu izina ryanje. Musabe muzohabwa, ngo umunezero wanyu wuzure. Ubu ni Yesu Kristo. Yesu asezera abigishwa biwe, asezera intumwa ziwe, yarazibwiye ati, ntabwo ndabasize nk'imfuvyi, ndagiye ariko nzogaruka muri mwebwe. Aravuga ati, ni byiza ko ngenda kugira ngo mpwemu yera, umwitsa, umwuka wera amanuke aze abane muri mwebwe. Imana ishimwe. Yesu aravuga ati, nta na kimwe muzombaza, hari umunsi mutazombaza na kimwe. Kubera yaravuze ati, uwo mpwemu w'ukuri yaza, ngo azobigisha, azobayobora, azobarongora, abarongorere kukuri kose, ngo mbere azobabwira, azobamenyesha n'ibigira bibe. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo ntaco mwasavye mu izina ryanje kugeza ubu, ariko acaravuga ati, musabe muzohabwa, ngo umunezero wanyu wuzure. Gusenga aya n'amajambo akomeye cyane atwereka ingene dukwiye gusenga. Yesu bwiwe hayatubwira ati, nimusenge. Harimo ububasha mu gukoresha, mu gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Twavuze ngo yavuze ubwiwe ati, nimusabe muzohabwa. Duhawe rero uburenganzira legale bwemewe n'amategeko bwo gukoresha, bwo kwegera Imana mu gusenga. Amasengesho ntabwo ari ikintu gihagaze ku masantima, oya haba na gatoya. Amasengesho ntabwo ari ikintu gihagaze ku bishobisho, oya haba namba. Amasengesho nyakuri ahagarara kuki? Ku ijambo ry'Imana. Ubwiwe Yesu yaravuze ngo ico muzosaba Data cose mu izina ryanje azokibaha. Nabivuze legalement duhawe ubushobozi. Urabona bwa bushobozi umushingwamanza akoresha
uriko araca imanza akoresha ati nisunze amategeko aya n'aya n'aya n'aya, ndavuze nti Imana Yesu Kristo aduhaye ububasha ati hamwe uhagarara imbere y'ingwara, uhagarara imbere y'umusozi ukavuga uti nisunze iri zina rya Yesu Kristo umwe yapfa akazuka, ndasenze ngo bibe gutya. Imana ishimwe cyane. Ni kenshi cyane, ni incuro nyinshi Yesu yavuze aya majambo ngo musenge mu izina ryanje. Abizera rero yaduhaye autorite, yaduhaye ububasha bukoresha izina ryiwe. Dufise ubwo burenganzira, dufise ubwo bubasha duhabwa n'amategeko yo gusenga, bwo gusenga dukoresheje izina ritari izina risanzwe, izina riruta ayandi mazina. Mw'iryo zina impwemu mbi zirumva, iryo zina rirazwi, riramenyekana muri univers yose, rirazwi, impwemu mbi zirarizi, abadayimoni bararizi. Muri Bibiliya turasoma tukabonaho impwemu mbi zamenya Yesu Kristo, abantu batamumenye, zo zikataka ziti yawe mwana wa Dawidi duhuriye, uje kuduhonya, uje kuduturumanta kubera iki? Impwemu mbi zirazi izina rya Yesu. Iyo misozi iri imbere yawe yibwire, irumva, irazi izina rya Yesu, irafise amatwi yo kumva izina rya Yesu Kristo, kandi irapfukama. Kira kintu cyose kirapfukama mu izina rya Yesu, kikumvira. Imana idufashe cyane. Yesu ni izina riruta ayandi mazina ayariyo yose, aho ari hose, ayabayeho n'ayazobaho. Mw'iri zina turahagarara tugahangana n'ibintu byose, tukirukana inkomezi zose z'umwijima. Muzi igituma impwemu mbi, ingorane zose, ikiyaga n'umuyaga, ibyo mu ijuru no mu isi, iby'ikuzimu, satani n'abadayimoni, abakuru, abaganza, iyi si y'umwiza, abafise ububasha, ibyo byose byumvira izina rya Yesu w'i Nazareti. Kubera iki? Biramuzi, ni izina ridasanzwe. Ndasubiyemo ngo mu izina rya Yesu yapfuye akazuka, impwemu mbi zirahunga. Niko biri mu izina ry'uyu Yesu yapfuye akazuka, Yesu w'i Nazareti, ingwara zirahunga. Mu izina ryiwe uyu Yesu yapfuye akazuka, ingorane zose zirapfukama. Mu izina rya Yesu yapfuye akazuka, ikiyaga n'umuyaga birapfukama, biramwumvira, bigaceceka. La nature Yesu arayikomanda, arayibwira ikumva. Navuze ngo ivyo vyose birafise amatwi yo kumva izina rya Yesu Kristo rivutswe. Mu izina rya Yesu yapfuye akazuka, ibyo mu ijuru no mu isi, iby'ikuzimu, navuze ngo satani n'abadayimoni, abakuru, abaganzi y'isi y'umwiza, abafise ububasha, ibyo byose birumva, birahunga iyo tuvuze izina rya Yesu. Iyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo birakoreka. Igituma ni kuko izina rya Yesu Kristo niryo Yesu Kristo wenyene ubwiwe. Izina ryiwe niryo wenyene. Umuvuze, wizeye, ukoresha ijambo ryiwe, iryo zina niryo wenyene, ari mu izina ryiwe. Imana idufashe. Iri zina rya Yesu Kristo rirafise bwa bubasha nyene bwa Yesu Kristo yari afise cyagihe akiri hano mu isi. Kuko n'ubu ari hano, ari muri twebwe, ari muri wewe, ari muri umuntu wese yamwakiriye, yizeye izina ryiwe, akizera ko ubu bubasha abufise, yabuhawe. Kubera iki? Yesu ari muri twebwe, natwe turi muri we. Yavuze ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo musabe ico mushaka cyose kizobabera kuno. Burya bubasha rero buhishijwe mu izina ryiwe. Wenyene yasize adusezeraniye ko ibitangaza n'ibimenyetso bizodukurikirana.
muri Mariko igice cya 16 duhereye kuri 17 ku murongo wa 20 haravuga ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi bazosenda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimi nsha bazofata inzoka bazonywa icica kandi ntacyo kizobagira na gatoya bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire kandi umwami ahejeje kubibabarira aduzwa mu ijuru avyagira iburyo bw'Imana. Abo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratwereka neza ko abigishwa ba Yesu bakoreshejwe ivy'ubuhitsi. Akoresheje iki? Akoresheje nde? Mpwemu w'Imana. Bagiye hose bagenda bakiza ingwara, bakiza abagwaye, basengera abagwaye mu izina ry'uwo Yesu Kristo, hanyuma abagwaye bagakira. Abadayimoni bagasendwa bagahunga bakava mu bantu. Kubera iki? Aba bantu bari buzuye Imana, aba bantu bari buzuye Yesu Kristo, aba bantu bari bizeye ubushobozi bwa Yesu Kristo ko buri muri bo, bakabyizera hanyuma bagakoresha iyo autorite bahawe na Yesu Kristo bwiwe, kuko mpwemu yera yari muri bo. Inzoka zarabakomoye ntibagira ico baba. Muribuka Paulo ngo bageze ahantu ngo bavuye mu kiyaga bakize umuyaga n'ikiyaga, hanyuma ngo bashika ahantu kwizinga kanaka ngo basenye inkwi baracana umuriro kugira ngo bote. Ngo abantu bo muri iryo zinga bari ngaho nk'abariko barabafasha, ngo hanyuma ngo hava ikiyoka kiva mu muriro bacanye ngo gifata Paulo ngo kimwenena ku kuboko. Abaho baravuga bati ye uyu muntu yakize ikiyaga, ngo ariko Imana yo ntimukundiye ngo kubaho. Ngo bararindira ko Paulo yogwa hasi mburira barabura. Kubera iki? Hariho imission yarafise. Paulo yaragifise mission, Imana yari kimufiseko. Imana igufise ko mugambi burya ntacuba ntahuja, naho imisozi yoze ukamengera kuguye ko uzoguma uhagaze wemye. Uzoguma uhagaze ntacyo uzoba. Kubera iki? Imana igufise ko umugambi. Abera bakera abadutanguriye n'uyu munsi biracakoreka ko Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko akiri, n'uyu munsi biracakoreka. Abo bazuye abapfuye kabisa, hagera nibihe n'igitutu c'abakozi b'Imana kiciye ku muntu agwaye, abantu bagakira, abapfuye bakazuka. Imana idufashe cyane. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisque il vit en nous. Ndabivuga mu Kirundi ngo kubera bwa bushobozi bwazura Yesu Kristo buri muri twebwe, ngo natwe aduha kuba abanyenkomezi. Kubera iki? Aba muri twebwe. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo burya bushobozi mu izina rya Yesu Kristo tuyizere tubukoreshe. Irya zina rya Yesu Kristo, iri zina rya Yesu Kristo dufise ububasha bwo kurikoresha. Yewe hagarara mu kwizera, hagarara muri Yesu Kristo, koresha iryo zina rya Yesu Kristo, senga wizeye, bwira iyo misozi uti mwa misozi nimuveho mu izina rya Yesu Kristo. Iyo misozi irumva kuko izina rya Yesu ni izina ridasanzwe. Imana ishimwe cyane. Nabivuze ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwama ibihe byose. Uko yakorejo, uko yakora kiriya gihe, n'uyu munsi niko ariko arakora. Uko yakoreye yafashije abera bakera mu ntambara zose bagwanye, n'uyu munsi nurya nyene. Ubushobozi bwari mu izina ryiwe kiriya gihe, n'uyu munsi buri mu izina ryiwe. Ubushobozi bwakoreye mu badutanguriye muri banaka na banaka abo dusoma muri Bibiliya nabo dusoma mu bindi bitabo. Burya bushobozi buri muri jewe, buri muri wewe wizeye, twizeye. Imana idufashe cyane. Nuko mwese Imana ibahezagire, mugwane munesha. Imana idukoresha iby'ubuhizi pour sa gloire, kubw'icubahiro ciwe. Hallelujah. Amen.
ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.